nitwa David Nganza serukishanse y'Impaye Burundi n'Ineza y'abana mu byadushirije yatubwiye yuko hariho imvo les causes externes et les causes internes. Je ngomba kugaruka kuri les causes internes kuko yatubwiye yuko ati le transport a été perturbé kandi nubwo yacasa n'ubushi ku masonga ikintu gihambaye ndavyibuka neza imbere dans les années 1978 harabaye ikibazo nk'iki hacaboneka ipolitike y'uko bakoresha amakinga ndibuka yuko n'abategetsi benshi baje babaha amaderayeri baje ku kazi n'amaderayeri ariko rero kwabwira batora inyishu mugabo ubu rero mu gihe c'ikena n'igitoro batubuze uko agiragira nabi twaciye dufata ingingo igirira nabi ni ukuvuga tukutuku na moto zahora zifasita le transport des marchandises z'abantu bato bato izase gusikira asa niwe wabivuze mugabo arabisemura rero ncangira ko usaba ni recommandation ingingo yose aragera igihe iba evalué kuhoba evaluation bakaraba sérieusement turavye contexte tenu ya situation turimo de transport ya montée des prix ku vyukuri bitosubira ko tukutuku na taxi moto zisubira gukora kubera iki bica biduga mu gihe bagiye na taxi voiture nabo baca baduza bashyize mu makaritiye hano akarorero nko kuja ku isoko kwa Siyoni wahoraza na taxi moto ubaza na taxi voiture umunyagihugu niwe agaruka kubiriha kubera iki iyo ngingo ishobora kuba nziza mu gihe dufise igitoro ariko tudafise igitoro tuca turaba mbega ineza ahanini niyi iyo niyo recommandation ya mbere ciyezako ikindi kigira kabiri toujours hariho ikigega anagesa kiya kigega caregeranije umwimbo umugambi ushobora kuba wari mwiza kandi n'ushobora kuba ari mwiza ariko naco nyene turaba akaba evaluation tukaraba kumaze kugwa eske harimo valeur ajoutée nimba ata valeur ajoutée ndatanga akarorero murabona kigega kitaraza nta na rimwe ibigori byari bwashike aho byashitse igiciro c'ibigori n'ubu mwiyera yabyo mu gihe rero ikintu kibaye hotire ku isoko kikazosubira kugaruka ku isoko haheze amezi muri uwo mwanya kitari ku isoko umwe wese acasigara arimenya akaduza ibiciro uko ashaka naho kizogaruka ku isoko bizogora kumetriza bya biciro abantu bamaze kwiha naco nyene je fais une recommandation bora bako vy'ukuri bakevayo bakabona yuko anagesa gikenewe kubandanya kuko uravye bariko baratubwira umwimbo bagiye baregeranya hariho intara umenga ntibashitavye kuko hashobora kuba hari ibituma kanaka ikindi naco ncanza si le changement de comportement musongore kuyanyota ibiri yaheze ego mbega by'ukuri hariho kwimbura ujana ku isoko no kwimbura ugira ikiga bavuga ngo umugore ntarya imbuto turudire ko ibintu byose bidahera rero ivyo woraba intara ku ntara mbega intara badafise inzara bavyifata mu gute ni uko ari wowe wimbura canke nuko bafise iyindi filosofi yo kudashorera ku isoko ikindi naco ni kica ni proposition bavuze import locatif ko leta araho itarokuvura amahera nshatse kuvuga import locatif rero jewe ni kuvuga ko import locatif nibaza ko leta ishobora kuba iro kuvura ayo mahera harimo amadefi ndatanga akarorero ko mu Nyakabiga cyangwa mu Bwiza dans les quartiers populaires ushobora gusanga urupangu rumwe abisaba gupanga indugwi mugahageze ko ari import locatif akariyaho kumenga ni nimero imwe kandi wewe yishuza abapangaye indwi aho rero bose bakabisubiramo bakaraba ko une stratégie un mécanisme de contrôle yotuma amahera aza muri leta kiri naco mpereje ko ni innovation qui nous manque
innovation qui nous manque imbere y'ibihumbi bibiri barigeze guha prix umuntu yagiye kenshi muri Sabena hariya kiri kompanyi babiri yitwa Sabena uwo muntu bati niwe wagiye kenshi bashobora mubaza bati mbega wakora iki biraza kubatangaza no kuvuga ko yarafise igikorwa yashora isombe mu Bubirigi a Bruxelles no kuvuga ko chaque mercredi yurira indege ajanye isombe atakindi agiye gukora kuko bazigira cyane murumva rero ko hariho bimwe dukwiye kwiyumvira nimba rero ikintu nk'icyo kandi yazana amadovize nitwa Fidel ndika nserukira travaye kuko naserukiye confederation de syndicats du Busibu nibaza mu bikenewe cyane imengurukirwe yashyize igicigwa dusaba yuko bikwiye umwanya ukwiye twatubise twihuta ariko ikigwa kireflete la realite ariko n'aba honorable nyakubahwa baserukira twese abenegihugu hakwiye cyane rekomandasiyo bavuga inyigisho zikwiye zaho tugeze inyigisho zikwiye zijyanye n'iki kigo cy'abaekonomiste mu bijyanye na inflation par rapport bien sûr à la production kuko havuga byinshi ubu murabona n'itatuke ibiciro byadutse ukaza wumva abantu ari nabo bogeza inyigisho bavuga ngo idolari kugeza iki urakora ku idolari none ntufungura nturya akanyama cyangwa ikintu kanaya harakwiye inyigisho rero mu bantu bose bakumva yuko dukenye tuja muri inflation kubera tudaproduza harashobora rekomandasiyo generale oko iki oko kigaruka kuri za efe zitatu cyo gufungura food fuel nibuze amakarburant tukaza no kuri fertilizer mu Burundi ikintu gikomeye cyane mbere kuri fertilizer mbere inyuma murazi ko dufite ishyirahamwe rikora ifumbire hanyuma kubwira umurundi ngo arinde naho kurima ari hato nagiriye tubwira agriculture ya Burundi artisanal akasuka umuntu azinduka adashobora no kugaburira umuryango hanyuma uwo muntu akeneye ifumbire kuri ya faible benefice adashobora no kugura kuvugiye kurima twese turazi abarundi ngene twakoze barakubwira ati nimwihanda haba harukeye mwijyanira ikifungu watumwongerera ko rero turagura agafertilizer hagacongera yuko agayiha kare urazo systeme iharubu kubera ukanye ifumbire ikagira abayikeneye ukayiha umwaka ava kuzorima hakagera ko narima ntinaboneke warayishyira leta yiheraniye wari gupotuza byarabaye nabizi iyo rero c'est un problème tukwiye kwesisita ko kugira abaproduzi umwe baronke n'ico bafungura tureke n'ibyo murabizi yuko umuceri cabaye ikibazo kandi muzi yuko yari mu muceri ku bijanye n'akarabiro hari babivuze shimiye cyane yaho ukura redeplasement zidasaba akarabiro kugira tugire adaptation mu Barundi twifye yuko rechange y'ibidandazwa sigura ko bitengo ndetse twari mu nama bikoze ndetse batibeka finalement kugira ngo abarundi tujaka buto situation nitworaba ahubwo bagateza imbere mu bagenda n'amakinga cyangwa ngo uburyo ziri mu bandi ikigwi gasaba akarabiro sinoka ukabito ku muri problème bakaranga izindi mo twabwira amakinga gutravesa twabwira tukimaduke cyane moto tukaza ibintu bitoro byinshi iyo rero leta yakwiye kugira ko mana soto nganga barakwiye kwiyakata akora karabiro mbega kera twagenda gasoke strategique ubu twubaka burundu bitwoba kuba abantu bambaye les états d'adaptation à la crise ku bijyanye n'ingene ubutunzi buba bwifashe nabwo siratesha izo ndwara nk'iyo dufise ni ukugaruka naho nyine kwesisita kuko naho ukayi dufise ugasarurwa ico nacyo bitwosika kubera bakomana peut-être nk'ivyari mwitendere zo mu expert ba solution no munsi mugabo par rapport à question des exonérations à la gestion y'ubutunzi bwasahuwe ivyo vyose kugira avec conscience par rapport avec le travail nabo nyine bari dans l'impasse le salaire est toujours proportionnel aux protections des pays traitables mugabo qu'il y a le géré des annales
imaze imyaka nk'iyi n'icyo twamaze kuvugira hanyuma ugaturondera production kuri barakoze ukabarondera kuri collateraliza nazo kuva 2015 ivyo navyo nyene ifareke l'étude yari yabaye ya politique salariale kandi yabutise naho nyene bakaraba ko baronka ejeni mugabo c'est toujours un problème naho yatangwa turatanga amafaranga ngo zakabona ngo arone kwitana n'itanu mugabo atangwa ikiro cy'umuceri bitandatu bizogaruka he Leta ya École de France twaje bisubire uhejeje gushiriza icigwa yavuze yuko habona importation mugabo akifuza gufavoriza l'agriculture vivrière mugabo je muvuge cyane cyane ku gitego cy'umuceri ndibuka muri 1981-82 hari umuceri mwinshi ku buryo igihugu kironka n'uwo kidangaza hanze mugabo aho hantu bawurimye ubashize amazu tumaze niyumvira none ko aco giterwa kiresista gupfa kandi arico cateza gutunga abarundi umwanya munini hera kandi naho kijya atakiri giterwa ufise kiramanuka none ko aho caterwa hamazu kikaba kiduga ku munsi bizogenda gute numvise yuko au Japon hari imbuto z'umuceri bashobora gutera ku mitumba kandi ikimbuka ivyo bintu bofasha kugira ngo ko mu biyaya hatakiriho izo mbuto bazirondere kugira ngo batere umuceri ku mitumba abantu bashobore kugira umuceri kuko ndabona yuko mu minsi iza ibiterwa n'aho babiri n'ibiharage ibigori akanyuma kubera ntuzi no kurima igumi yihinduka ku munsi aho tangura ibibazo aho biva ariko nk'uwo muceri wama umwanya muto kandi uragwira niyo mutetse nashaka rero sabe vraiment donc ko gerageza bakarondeza imbuto ziterwa ku mitumba kugira ngo umuceri uboneke abanyagihugu ashobora kuronka ico barya n'ico bashira mu mufuko murakoze nawe aradashobora ishyirahamwe ry'abashinga amateka icambere turafise icyo twakwita faible production d'énergie umuyagankuba mu Burundi ntukwiye waba dufise umuyagankuba ukwiye kuba transformation akaba na conservation y'ivyo turimbura tugatransforma tukaexporta kuva yuko muri recommandation igihugu cyo kwibanda cyane mu kugwiza umuyagankuba mu gihugu hanyuma ku kijyanye na balance commerciale ibyo dushora hanze biri kuraraba ntacyo dufise muwe tuba dufise umuyagankuba ukwiye turafise ubutunzi turakwita muri secteur minier ari ibyo twokwimba dukoresheje umuyagankuba mubanze kuba mukeya niyo turatafisemo lakine ntabwo irunga twokwizifata neza secteur énergétique kugira ngo secteur minier nayo nyine tushe tuexploita efficacement kugira dushobore gushora hanze ubu tutarashora hanze ibyo tuvuga byose amadolari ntituyitege uyu munsi hanyuma ku kijyanye na production locale ndakunda irya location excellence umuntu wese wo mwicurya n'umufuko nk'amafaranga muko uyu munsi tuzaba dusanga les consommateurs bari supérieur que les producteurs un exemple typique turi ngaha ngo turi ngaha fashika hano 60 ahaye tureje duproduisa turaje mu kubyo dukora ku kazi n'ibindi mugo bijya dukora ku kazi byo dufasha mu exploiter yasi yacu kuko uyu munsi tuzaba tuva abari dufise kuritera aya byanyu gutanga batora tuja kubagurira bijya produce mugo giye kuritera uzosanga iyo secteur agricole uyu munsi kugira urime n'uburyo
ujya munyagihugu kuri tere ujya afise bwo kurima ngo yimbura amatora 5 iforo kuri mwebwe mufise le moyens musaba na crédit ujya dusaba crédit logement dusaba na crédit yo kurima nagira mvuge nk'uwunganira nyakubahwa hanze y'iganiro ingene iyo leta ikenye abanyagihugu bobo bica bicika iyo habaye inflation kuri leta nk'uko yabivuze nyakubahwa muri Kiridesi yatanze ikiganiro yavuze ko leta ica yikora ku ideni uwo ikora ku ideni rero hariho abo ngaha mu gihugu hariho amabanki commercial leta ica yemeta ibyo bita ama obligation cyangwa ama bond de trésor mu mabanki commercial amabanki commercial aca amadeni leta ko leta bavuga ngo ni toujours solvable hanyuma leta nayo ingeri cibigenza irayakira mugabo umuntu umudandaza ariko urutwiwe nasubira kuronka ideni hanyuma rero umuntu ataronse ideni hacabigorana yuko atainvestissement mu gihugu isubira kuba mu privé n'abagifise ikibanza gikwiye ngo yisanzure kuba ashora isombe no kuvuga ko atainvestissement ibiriho mu gihugu alors que la monnaie doit coller à l'économie justement problème ikibi yuko hacaba no kugira iyo plan shabi bagakora inoti ariko atatunga ariko iraduga ugaca usanga ya inflation irabandanije igacimera nka cercle vicieux hariho rero pratique ya kera yitwa Fonds National de Garantie ngaha mu gihugu yariho yarafasha gustabiliza no seres quand tu paies le commerce indi recommandation iyo nasaba ko yuko yogabanuka au titre de recommandation hanyuma hariho itegeko ryatowe ryo gushora umwimbu umwe kandi ryarabaye promulgué hagati y'Uburundi na Congo muri ibihugu bibiri mugabo d'après ce que j'entends iraja en œuvre ibifungwa bimwe iryo teko rirakwiye ko hoba evaluation de l'opportunité turavye ubukene bw'ifungwa buri mu gihugu murakoze cyane Jenny Jean Louis-Mana naserukiye Association des jeunes pour la non violence. Les causes profondes za inflation ntitwazivuze cyane ahanini ce sont des causes qui sont situées au niveau politique Admiral ntiyigeze cyane cyane avuga kuri cause profonde cause politique il faudrait à la prochaine guhera kuri izo nyene kuko nizo wavuze ubisanzwe ibintu bikuru no kwameliora le climat d'affaires devoir avoir climat sain au niveau de la circulation des biens et services wari uhejeje kuvuga hariya uriya mudame yabivuze hatabaye circulation des biens mu gihugu ngo bigumiza ahantu habi suppose ko mu ntara imwe hoba ariho habaye ibiharage ahandi bitabaye urone woca ibyo biharage byoca biguma muri iyo ntara imwe ntiheruka abantu nayo niyagira ingorane nayo abandi bakimbura hoho nayo idoshigira donc il faut apprendre à dire kuri iyo esprit de partage iyo rero yumva muri politique nationale y'ukururasa économie pour tous ikindi novuga ni bijanye no kurondera amafaranga ava mu baterampunga bariya abantu bafasha bariya abantu bafasha mu iterambere ziriya za banki ziriya za nde za FMI na za banki mondiale na izi za européenne papa ni byiza ko zizana amafaranga kumwe kwa kera muri banki centrale yamwe bita l'appui budgétaire kuko hatariyo hatabonetse appui budgétaire muri banki centrale ntibishobora kwevita anokenka l'inflation ntibishobora kwevita anokenka ko
ibiciro biduga ko meme n'ibindi biza kuko ahari inzara byukinziko n'ibindi birashobora kubusereka donc il faut que haboneka uburyo muri banki centrale wapi ya leta kugira ntigerero ku muri bya bindi by'amanditema arengeye